uwahoze ari umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden ubu afise imyaka 82 bamutoye kanseri ya prostate imaze gukwirakwira mu magufa nkuko biri mu itangazo ryejo kuwa Mungu ryasohowe n'ibiro vyiwe. Biden yashikirije ubutegetsi muri nzero uno mwaka yatowe kanseri kuwa gatanu inyuma yo kubonana n'umuganga kuwa gatanu w'indwi heze mu gihe yari karamusuzuma ku bibazo bijanye n'inzira y'umukoyo. Iyo kanseri Biden afise ifatira mu dusabo tw'intangangabo niyo mu bwoko bukaze kurusha, ikabirangwa n'ibipimo vya Gleason biri ku rugero rwo hejuru rw'9 ku 10. Ibi bigasigura yuko ari kanseri igeze kure kandi kuturemangingo twayo dushobora gukwirakwira n'ingoga mu bindi bice vy'umubiri nkuko vyashikirijwe n'ikigo Cancer Research UK cishinze gukora ubushakashatsi kuri kanseri no kuyigwanya. Bivugwa yuko Biden n'umuryango wiwe bariko barihweza ingene yo kwivuza. Ibiro vyiwe bivuga kandi yuko iyo kanseri ifatira mu misemburo hormone. Ibi bigasigura ko ishobora kugenzurwa biciye mu buvuzi. Mw'iri tangazo ibiro vya Biden vyagize biti mu ndwi heze President Joe Biden yarapimwe kubera akavyimba kuri prostate inyuma y'ibibazo vy'inzira y'umukoyo. Kuwa gatanu bamutoye kanseri ya prostate ifise ibipimo vya Gleason biri ku rugero rw'9, urugero rw'umugwi wa gatanu. Ikaba imaze gukwira mu magufa. Nubwo iyo kanseri bigaragara ko ikaze, iyi kanseri isa n'iyifatira mu misemburo, ibi bigatuma ishobora gukurikiranwa uko bikwiye. Inyuma y'iyi nkuru uno yahoze arongoye Amerika yaronse ubutumwa buvuye ku mpande zompi mu Republikani no mu Demokrate bwo kumwihanganisha. President Trump yanditse ku rubuga hwaniro rwiwe Truth Social ko we n'umutambukanyi wiwe Melania Trump bababajwe no kumva iyi ndwara batoye Joe Biden. N'umutima wacu wose turifurije amahigwe Jill n'umuryango wiwe, niko yavuze ashaka kuvuga Jill Biden nk'uwahoze ari Première Dame First Lady, umutambukanye uwo yahoze ari umukuru w'igihugu. Twifurije John agwara kira kandi vuba. Kamala Harris yahoze ari cegera ca Biden yanditse kuri X yahoze ari Twitter ko we n'umugabo wiwe Doug Emhoff babandanya basengera mu muryango wa Biden. Harris yanditse ati John n'umugwanyi kandi ndazi ko azohangana n'iki kibazo afise inkomezi. Ukwihagarara ko n'umwizero vyaranze ubuzima bwiwe n'ubutegetsi bwiwe. Mu butumwa kuri X, Barack Obama yahoze arongoye Amerika kuva muri 2009 kugera muri 2017. Joe Biden nawe ari cegera ciwe yavuze ko we n'umutambukanye wiwe Michelle bagumiza ku mutima umuryango wose wa Biden. Ati nta numwe arigera akora ibisumba ivyo Joe yakoze mu kurondera ubuvuzi bwa kanseri mu bwoko bwayo bwose. Ndizigiye neza ko azohangana n'iki kibazo n'umutima wiwe wose kandi mu bugwa neza vyamye bimuranga. Turamusabira ko yokira kandi vuba cyane. Muri 2016 Obama yagenye Biden kurongora Cancer Montreal, umugambi wa leta w'ubushakashatsi kuri kanseri. Mu Bwongereza umushikiranganje wa mbere Keir Starmer yagize ati ndababaye cyane kumva ko President Biden agwaye kanseri ya prostate. Ndifurije amahirwe John, umukenyezi wiwe Jill n'umuryango wabo, kandi nifurije umukuru w'igihugu ko yovugwa vuba kandi neza. Iyi nkuru y'ubugwayi bwa Biden ije nyuma hafi y'umwaka bibaye ngombwa ko akura karenge mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2024 kubera impungenge ku magara yiwe no ku myaka yiwe. Niwe muntu yarongoye iki gihugu afise imyaka myinshi kuruta abandi bose muri kahise ka Amerika. Biden ico gihe yaserukira umugambwe w'Abademokrate muri ayo matora kugira ngo arondere ikiringo kigira kabiri. Yaraneguwe bikomeye nyuma yo kuvyitwaramwo nabi mu kiyago mpari cyo kumbonesha kure muri ruheshi, aho yarahanganye n'abaserukira umugambwe w'Abarepublikani. Ubakaba ari umukuru w'igihugu ca Amerika yasubiriwe n'icegera ciwe Kamala Harris kugira ngo abari waserukira Abademokrate. Kanseri ya prostate niyo izubwa kabiri mu bwoko bukunze gufata abagabo nyuma ya kanseri y'urukoba nkuko bivugwa n'ikigo cy'ubuvuzi Cleveland Clinic. Ikigo ca Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara Centers for Disease Control and Prevention CDC kivuga yuko 13 kubagabo ijana bategwa na kanseri ya prostate mu gihe kanaka cy'ubuzima bwabo. CDC ivuga yuko imvo nyamukuru ari imyaka. Dr. William Dahot arongoye igisata cy'ubuhinga mu kigo ca Amerika kijejwe kugwanya kanseri America Cancer Society, akaba n'umuganga yize ivyo kuvura kanseri ya prostate. Yabwiye BBC yuko iyi kanseri isanzwe ikomeye afatiye ku biri mu bipimo vyakorewe Biden. Ati mu bisanzwe iyo imaze gushika mu magufa
sinibaza ko ari kanseri ishobora kuvurwa igakira. Hagati aho akavuga yuko bikunze kugenza neza ku bagwayi hafi bose iyo bahawe imiti ya mbere, kandi ko abantu bashobora kubaho imyaka myinshi bagendana iyi kanseri. William akavuga yuko umuntu agwaye nk'uyu yahoze ari umukuru w'igihugu ashobora guhabwa ubuvuzi bufatiye ku misemburo kugira ngo bugabanye ibimenyetso by'iyo ndwara no kugabanya ubwiyongere bw'uturemangingo twa kanseri. Biden ntakunze kwishira ahagaragara kuva avuye ku butegetsi. Muri Rusama yarahaye ikiganiro BBC, ari naco ca mbere kuva avuye muri Maison Blanche White House, aho yemeye ko ingingo yo gukura akarenge mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2024 yari ingingo itoroshe. Marano mezi ya vuba Joe Biden yarabajije ibibazo ku bijanye n'amagara yiwe igihe yari mu kiganiro The View c'imbonesha kure ABC muri Rusama nyene. Biden yarahakanye ivyavugwa ko yari kagira ibibazo vyo kwibagira mu mwaka wa nyuma wo kuyobora muri Maison Blanche. Yagize ati nta na kimwe gishobora kuvyemeza. Uwo yahoze ari umukuru w'igihugu yaramaze imyaka asaba ko hoba ubushakashatsi kuri kanseri. Muri 2022 we n'umufasoni wiwe baravyuye umugambi Cancer Moonshot, bafise intego yo guhimiriza ko hoba utwigoro to guhagarika impfu zirenga imiliyoni 4 zivuye kuri kanseri gushika mwaka wa 2047. Biden wenyene ubwiwe yarabuze umuhungu wiwe w'imfura. Bon yapfuye kubera kanseri yo mu bwonko muri 2015.